Y'isaha zitandatu zimaze kurenga ko iminota 10 gusa akaba ari nawo umwanya mwiza wo gukurikirana amakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi. Naho tukaba tuyashikizwa na mugenzi wacu Bigirimana Armel. Ndakura mu kijeno ngenda guhikaze Armel. Ndakura mu kigiye ciza. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 28 munyonyo umwaka wa 2019. Ndabara mu kijye nshuti bakunzi ba Radio Magara Times FM nongera ndabahikaze mu makuru y'uno munsi naye akagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Uko umwaka ugiye kurangira leta y'u Burundi irifatikanya n'abantu aho nikora hamwe n'abandi batishoboye mu kubipfuriza iminsi mikuru irangiza umwaka. Ingo zirenga 1450 nizo zimaze kwandika ngo zizoronswe umusegetera umutumba wa Magara ya mbere aho ni mu ntumbero yo kubarinda ingwara ya malaria. Mu gihe igice cya mbere cy'umwaka w'ishuri kigira kirangire abanyeshuri n'abarezi bariko baritegurira ibibazo birangiza ico gice aho ni mu guheraheza utubazo duto to mwishure. Mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Richard Ndayizigiye mu kanya nido ry'aya makuru. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Ndasubiye kubaramutsa. Uko umwaka ugiye kurangira leta y'u Burundi irifatikanya n'abantu aho nikora n'abandi bose batishoboye mu kubipfuriza iminsi mikuru irangiza umwaka. Muri komine ya Bugarama ico gikorwa kikaba caratanguye mu kwegeranya ibifungurwa hamwe n'ivyambagwa. Ivyo navyo tukaba tubibwirwa na Paul Ndabarushimana, chef de zone wa Magara, akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Twarabikoze no kuvuga nuko mpaye mvugira izone ndongo yariko twabikoze komine yose uko ari amazone atatu. Ndazi neza ko muri izone ya Magara buri mutumba baratoje ibifungurwa, baratoza impuzu, baratoza amafaranga, baratoza imyunyu n'ibirato. Hanyuma buri mutumba uhejeje gutoza ico twaciye dukora, buri mutumba warakoranije abavuka mutumba bose, hanyuma bahejeje kubakoranya baca baratora abantu bakenye kurusha abandi. Uvuga rero muri ico gihe wasanga harimo abatama n'abatamakazi n'abana b'imfuvyi bantaho nikora. Kuvuga ko rero uhere kuri ivyo vyambarwa, izo mpuzu, bifungurwa n'ibirato n'amafaranga byaciye bihabwa abo bana n'abo batama n'abatamakazi batishoboye. Kandi ico gikorwa buri mwaka twebwe twama tugikora, uko umwaka ugomba guhera twama tugikora. Asha nibaza ko ari programme ya leta, kuko no mu mwaka uheze niko twabikoze, no mu mwaka wahera niko twabikoze, no mu mwaka wundi niko twabikoze. Reka amakuru yacu tuyabandanize ku magara y'abantu. Ingo zirenga 1450 nizo zimaze kwandikwa ku mutumba wa Magara ya mbere ngo zizoronswe imisegetera aho ni mu ntumbero yo kukingira ingwara ya malaria. Fabien Sabimana, umukuru w'umutumba wa Magara ya mbere, arabitubwira akanagira ko avuga yuko basanzwe biteze ingo zishika ku 600. Igikorwa cyo kwandika kungo imisegetera tugeze ku biharuro bishimishije. Twari twiteze ko dutegeza kwandika kungo ingo zababa 1600, ariko muri rusasuma aho tugeze uyu munsi twari tumaze kwandika ingo zirenga 1450 zirenga ko gatoya hejuru, zirimo abanyagihugu bababa 8,000. Kiratworohera cyane na burya dusanzwe dukora hari abantu bandika bangana 7. Naje umukuru w'umutumba ngoma negeranya ibiharuro ku munsi. Ico gikorwa kiroroshe kuko baciye tukwiragiza bose mu butsimbiro butandukanye ko butsimbiro bushika 6. Ejo mbere twaciye duhera hariya hejuru mubona ku mahane ni Mitel na Yukom, hanyuma tuca turashwara umutumba wose. Tumaze kushwara baciye dusanga ata abantu bagiye barasimba. Ico cararyoshe cyane, hanyuma ntiyagira umuntu numwe yosigara atarose burya bujeto na burya muri uku kwezi nyene kwa-12 bashobora gutanga imisegetera nkuko abaserukira iby'imisegetera ku rwego rw'igihugu yabitugiye neza yuko atagihindutse abene igihugu bashobora kuronka imisegetera mu mpera z'uku kwezi kwa-12. Reka tuve mu makuru y'amagara meza tusimbire mu makuru y'indero. Ngo mu gihe igice cya mbere cy'umwaka w'ishuri gisa n'ikiko kirarangira, abarezi hamwe n'abanyeshuri bariko baritegurira ibibazo birangiza ico gice mu guheraheza utubazo duto to mwishure. Nkuko tubibwirwa na Gerard, umuyobozi w'ishure gisumbuye rya Rutumo, agira ko kandi atubwira n'ibisata bigize iryo shuri arongoye. Akaba yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Ciza Jean. Ishure secondaire ko tumigizwe n'amashure ibirasi 8 birimwo ibisata bitatu, no kuvuga l'enseignement post fondamental, irimo section 2, section sciences
na section langue hamwe na enseignement de l'écofo septième année nevye mwishe n'abanyeshuri ko turabategura tugerageza guheraheza ivyigwa no kugira ama revision gutanga ama interrogation yarasigaye hanyuma twahimiza ngo bitegurira ibibazo bashoboye kuronka umwimbu mwiza mu mpera z'igice ibibazo ntibiratanguranye zina ngo tuma periode de revision hanyuma bizotanguranye zina pour poste fondamentale kuva ku itariki 2 gushika 6 hanyuma ibibazo nyizina bitangwa itariki 9 gushika itariki 20 niho tuzoca tubona rero umwimbu ingene ugende ko mu gihe c'ihimiriza kugira ngo ibibazo abanyeshuri bitegurire neza nshashemana muri 4e cycle aho batamenye ibintu byo muri enseignement ku mashuri akora ibibazo vya leta mfatiye kare ko muhesha gukora ikibazo c'ikomine cyakozwe ku itariki 2022 ubu natwe twashemwe ibibazo hanyuma hari n'ama test d'entraînement azoba kandi no mu kuzobandanya twiga mu ayo mashuri kugira ngo tugitegurire umwimbu rihoze ama programme y'ikirikare cyo gutegura umwimbu w'ibibazo byimirisha iyo tubonye ko hariho ibisibo canke utundi dukosha tutari duke tuboneka ku munyeshuri cyangwa mu muvyeyi twamufashanya kumuhanura kugira ngo tumushire ku rutonde kandi tugashemwo n'umwete kugira ngo umwimbu uzugende neza. Eka sivyo gusa kandi aranahamagarira abanyeshuri gukunda kwiga kugira ngo bashobore kutegura kazoza keza ku buzima bwabo. Reka tongere tumumvirize. Ku bavyeyi kimwe twaragize l'étude itegeko y'intara ni commune dusaba aba étude matinale na étude après-midi ivyo bituma abanyeshuri tubaronka bagaruka abatagaruka nabo tuzatsaba batuma abavyeyi tukamenya igituma nibigazi ku munyeshuri canke ku muvyeyi twashatongeye tubahanura ziri ku muvyeyi tukamuhanura ziri ku munyeshuri wenyine abanye twamuhanura kugira ngo turabe ko akarusho ku bwacu nk'ubuyobozi kimwe twamagara abanyeshuri bose gukunda ishure no kwiga kuko abavyeyi baba bateteka basha kw'ishure rero tubasaba ko bokunda ishirwa bakiga bakarika ibintu byose bibasamaza bimwe byo kuja mu video kuraba imipira n'ibindi byose bituma umwimbo utagenda neza bitegura ibibazo kandi bategura n'akazoza kafite misike bitegura kuja mu enseignement poste fondamentale bafata ibisata baziga bafite ico batotwara gikwiye kugira ngo bashobore kuronka umwimbo mwiza iyo bazaba bige bamenya amajambo. Aha kariho turangirije amakuru yacu twateguriye reka ndabashimira shuti bakunzi mwarimo yateze amatwi reka nkengurukire bagenzi bacu mu gisata cyo gutorokanya amakuru yadutorokanirije nibagiye gushimira Khishari yatumye amajwi abashikira amakuru nayo mukamwashikije na Armel Bigirimana na Gahwane. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM.